Kuvayo igice ca 23. Ivyagezwe vyo guca imanza n'ibindi bindi. Ntimuze mwamamaze inkuru z'ibinyoma, ntihaze hagire uwifatanya n'ikigaba kuba icabona c'ibinyoma. Ntimuze muherere ku ruhande rwa benshi bari mu nama y'ibibi, kandi ushinga intahe mu manza ntaze ajiyo benshi bari bigatuma bagoreka urubanza. Kandi ntimuze mutsindanishirize umuntu mubitewe n'uko ari umworo. Nihagira uhura n'inka y'umwansi wiwe izimiye canke indogoba yiwe ntazabure kuyimugarurira, kandi hagize ubona indogoba y'umwanka ivyaritswe n'umutwaro ntapfe kumurengana, akwiye kumufasha kuyiremurura. Ntihaze hagire ugoreka urubanza rw'umworo wo mubi wanyu, mwitandukanye n'urubanza rw'ibinyoma, kandi ntihakagire uwo mwica atacumuye kandi ari umugororotsi, kuko jewe ntazotsindanishiriza uwacumuye. Ntimuze mwemere ingurire, kuko ingurire ihuma amaso y'ababona kandi igoreka imanza z'abagororotsi. Ntimuze muhaze umunyamahanga, kuko muzi umutima w'umunyamahanga, kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu ca Egiputa. Ivyagezwe vyo ku vy'indimiro n'ivy'iminsi mikuru. Mu myaka 6 mwame murima indimiro zanyu, mwimbura ivyimburwa vyazo, ariko umwaka ugira ndwi muzireke zirare zibe imisito, kugira ngo abakene bo mu bwoko bwanyu barye ivyimeza, maze uduhumbwa basize turibwe n'ibikoko vyo mu ndimiro vyo ku misozi, n'uruzabibu rwanyu n'ibiti vyanyu vy'imyelayo abe ariko muzobigenza. Mu minsi 6 muze mukore ibikorwa vyanyu, maze ku munsi ugira indwi muze muruhuke, kugira ngo inka zanyu n'indogoba zanyu mukoresha nazo zibone kuruhuka, n'abana b'abagurano kazi banyu n'ababakavantara bari muri mwebwe babone gutakuya. Kandi ivyo nababwiye byose muze muvyitondere. Ntimukagira amazina y'izindi mana muvuga, ntakumvikane mu kanwa kanyu. Muze mungirire iminsi mikuru 3 mu mwaka. Muze mugire iminsi mikuru y'imitsima itambiwe, nk'uko nababariye. Mumara iminsi ndwi murya imitsima itambiwe mu gihe cashinzwe co mu kwezi Abibu, kuko ariko mwaviriyemwo muri Egiputa. Ntihaze hagire urenguka iminwe misa imbere yanje. Kandi umunsi wo gusoroma ibya kera muze muwugire mukuru, ari wo w'intangamarara w'ivyo mwacumukuriye murima mu ndimiro. Kandi n'umunsi w'iyimbura rya byose nawo muze muwugire mukuru, igihe muzokwimbura ivy'abatamije vyo mu ndimiro zanyu ku mpera y'umwaka. Nuko haze harenguka izina muhungu wese imbere yanje jewe umwami uhoraho 3 mu mwaka. Amaraso y'ikimazi nshikaniwe ntimuze muyahereze hamwe n'imitsima yambiwe. Ibinure vy'icabazwe ku munsi wanje mukuru ntibize birare ngo bishitse mu gatondo. Ivy'intangamarara vyo mu vy'imishuzo yo mu mirima yanyu muze mwame mubizana mu ngoro yanje jewe uhoraho Imana yanyu. Ntimuze mutekeshe umwagazi w'impene amata ya nyina. Imana isezeranya Abisirayeli kubarongora. Ehengira n'umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira bashikanaho nateguye. Muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanje nzoba umwansi w'abansi banyu, nzoba umugwanizi w'abagwanya. Kuko umumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori, mu Baheti, mu Baferizi, no mu Banyakanani, no mu Bahiwi, no mu Bayebusi, nanje nzogenda ndabarandura. Kandi ntimukikubite imbere y'ibigirwamana vyabo, canke ngo mubisabe, canke ngo mwigane ingeso zabo, ariko muze mubihenebereze rwose, mumenagure amabuye yavyo bashinze kw'inkingi. Ariko jewe uhoraho Imana yanyu aba ari jewe musaba, nanje nzohezagira ivyo kurya vyanyu n'amazi yanyu, kandi nzokura indwara muri mwebwe. Mu gihugu canyu ntawuzokorokesha inda, ntawuzoba intavyara. Ibitigiri vy'iminsi y'ukubaho kwanyu nzobishitsa, ntimuzokenyuka. Nzotuma igitinyiro canje kibitangira imbere, ncivutu abantu bose muzoshikamwo. Ntume abansi banyu
babaha ibitugu babahunge. Nzogomora amavubi abitangira imbere yirukane abahiwi, abanyakanani n'abaheti imbere yanyu. Sinzogira ko ngo mbirukane imbere yanyu mu mwaka umwe kugira ngo igihugu coye guhinduka amatongo, ibikoko vyo mw'ishamba bikagwira bikabatera, ariko nzobirukana imbere yanyu siruto gushitsa aho muzogwirira mukegukira ico gihugu. Nzobashiraho urugabano guhera ku kiyaga gitukura gushitsa ku kiyaga c'Abafilisitiya no guhera ku bugaragwa gushitsa ku ruzi Efurati, kuko ababa muri ico gihugu nzobashira amaboko yanyu mubirukane. Ntimuze mugire isezerano musezerana nabo canke n'imana zabo, ntibaze bakomeze kuba mu gihugu canyu kugira ngo ntibaze bacumuze kuri jewe, kuko muramutse musavye imana zabo bitobora kubabera umutego.